Ngagara Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero ndi mu bikorwa by'Imana byo gusengera abagwayi mu bitaro, nari ngeze hagiye iruhande ya hopitali militaire, hanyuma Imana irambara guhagarara aho nyene, nca ndahagarara mpagaze ikirambwira umuntu gutume kuri Mwungere Elia Ndikumbiyeko, umubwire uti mukunzi wanje ngomba ndamutahane kandi kana kamena cyakiragiye mbere zonzo gusanganiza ibitsimo byinshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndavuga mu mutima none jewe sindamuzi, nari ndamuzi mugabo ntitwavugana, nta na telefone ziwe nzi, none ndabigenza gute? Kiriko ndiyumvira nza numva ijwi ry'Imana ngo ari umwana we muzinanye, ubu nawe yari Clovis. Hanyuma rero cyanda mu telefone Clovis ngo yarageze kure, mwese sinzi ko bari bagiye kumpana, ngo yarageze biriya bice byo kubuterere. Ndamubwira nti nunyaruke kugira ngo ndaguhe message ya Mwungere kandi irihuta. Hanyuma Clovis acaraza acasanga ajya kuri hopitali militaire, ndamubwira mbega muriko muranyumva, umavuye ngaho ari ibyo yavuga asanga ntitwumva, ngomba yuko ibyo nza kubashikiriza byose muvyumve, mbere kw'iryo message nza kubaha muvyandike canke munabifate kugira bize gushikira abo nzoba ngomba ko bishikira, kuko ni message iza kuba ari message idasanzwe niko noyita. Yesu nashimwe. Mwarushi Yesu ashimwe cyane kandi abahezagire. Amen. Hanyuma rero Clovis ni umuntu abangutse acarashika, kuko niba narinzi ko ari Bujumbura, bana biwabo narinzi bari babiri, yari Clovis na mwarimu Anatole. Mugabo narinzi ko mwarimu Anatole akorera ino, none ndondera Clovis. Hanyuma ashitse ndamubwira ntumvira taho, ngomba nakubwire message kandi yakira bihangane ntuhave ubabara ataho. Ni Imana igomba gutahana Mwungere, igomba gutahana Mwungere. Ugende umubwire uti tunganya byose, Imana igomba igutahane kandi uce utegura n'uzoba Umwungere wa kabiri, kuko wa mbere ujya nyene yariho mwari kumwe ari uwa mbere uyu munsi. Atutegure Mwungere, utegure Pasiteri Shadraki, uko niko nabimubariye. Hanyuma acage duca turasezerana, kandi narabonye ko ari umuntu ari kuraje, yaravyakiriye kweli, acaravyakira. Hanyuma ivyakurikiye ni ibinyene vyabaye kandi babikoze ko Imana yabigomba, n'umukozi wayo niko vyaciye bigenda. Nawe nyene yaciye aja mu kibanza Imana yari yamuvuze ko. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero iruhande y'ivyo ndafise message ngomba yuko mukurikirana neza. Ni message iri mu mice itatu, Uwa mbere nuyuraba abarongozi b'ishengero, aho ndiko mvuga ishengero rya Pentecote mu Burundi. Uwa kabiri nuyuraba abakozi b'Imana. Uwa gatatu nuyuraba ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane, ashimwe cyane. Yego nta bindi byinshi nakurenza ngaha, ndazi mwari mukeneye ko mvuga byinshi, sinovuga iby'Imana itambariye. Yambariye ati mubarire ategure byose, ngomba ndamutahane kandi acategura uzoba Mwungere wa kabiri Pasiteri Shadraki. Nuko nabimubariye Clovis muramuzi. Yesu ashimwe cyane. Kwiyi message rero nahawe amajambo y'Imana ari muri yo.
cyane shingiro ry'Imana agomba nababwire ko Imana idundumiwe cyane n'ibintu by'imishino bya Pentekote Burundi iradundumiwe cyane kandi ntikivyihanganiye ego banze ndabasomera aya majambo mugabo message iri muri mu gice cya 42 reka banze ndabasomera aya majambo ari mu gice cya mbere dusome kuri uyu murongo wa mbere haravuga ngo mu gihugu cy'Ubuzi hari umuntu yitwa Yobu kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ibibi. Cha ku murongo wa gatatu dusome nyuma ya Virgile aha tugomba dushika kuri 4 haravuga ngo nuko uwo muntu yari uhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba. Hanyuma cha musoma kuri uyu murongo wa gatanu haravuga ngo nuko iminsi nuko uko iminsi y'amazimano yabo yahera Yobu yabatumako ngo abeze akavyuka kare mu gitondo agatanga ibimazi byo koswa bihwanye n'igitigiri cy'abana. Tugenderere kuri cya gice cya 42 hari nuzeye hari message umurongo w'indwi gushaka umurongo w'icenda haravuga ngo nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo Uhoraho abarira Elifazi w'itemani ati uburake bwanje burakuziriringiye mwe n'abagenzi bawe bombi kuko mutavuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. 8 nuko rero nimwicanira amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi muje ku musavyi wanje Yobu mwitangire ibiswa kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira kuko ari we nzokwemera kugira ngo noye kubagirira nk'uko ubupfu bwanyu bumeze. Aya majambo murayakurikiye shengero ry'Imana murayakurikiye soma icete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo w'8 uru rubanza rw'uyu muvyeyi wacu rwari ruhagaritse ibintu byinshi Imana yambwiye ngo hari ibyo ngomba gukora bwanureye ku rubanza rw'umukozi wanje ruhera rukagenda neza hanyuma ngakora nk'imarishavu. Haleluya amina nta numwe ashobora kuzoyibuza gukora. Haleluya nta numwe agiye guhagarika uburake bw'Imana. Amen shimwa Yesu. Igice cya 3 icete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo w'8 haravuga ngo nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ukuri abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe kukwizera Imana dutabara. Aya majambo y'Imana rahaba ku barongozi b'ishengero ry'Imana. Hanyuma rero Yobu ngo yari umugororotsi akaba umuntu yubaha Imana akaba umuntu yankikibi akaba umuntu atunganye. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma shengero ry'Imana nimba mwakurikiye amajambo neza ngo yari umuntu egome wahambaye muri ako karere k'iburasirazuba kandi muravye najya amajambo yuko Yobu
hashika igihe baramuhemukira kuko babona ko Yobu ari mu bibazo, bamuvuga nabi, baramucafuza, baramwandagaza, baravuga uko atari. Hanyuma Imana ihindukiye, Imana imaze kuraka, irababwira ati nimugende uburake bwanjye nimurabaziriringiye, genda musaba imbabazi Yobu umukozi wanje, nimutamusaba imbabazi uburake bwanjye burabaziriringira nta kabuza. Uko niko byagenze shengero ry'Imana. Mose arandika arabwira Pawulo arandikira Timoteyo ati nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, ngo niko abo bagabo bagwanye Imana, ngo ariko babwire yuko ubusazi bwabo butazorengaho. Haleluya! Natumwe ngo reka ndabifobore nta bintu by'ubucampande, ngo abo bantu bagwanije umwungere w'ikiremba, genda ubabwire niko natumwe, uti genda mumusaba imbabazi bicitwa uyu munsi, kuko uburake bw'Imana burabaziriringiye, burabaziriringiye, burabaziriringiye. Uko niko natumwe, ugenda umbwirira abo bantu bagwaye ibisatsi. Erega abo bagwanya Mose ngo bari bagwaye ibisatsi, siko ijambo ry'Imana ryavuze gashengero ry'Imana, ngo genda ubabwire uti ibisatsi byanyu ntibikirenzaho, hari akarimbi k'Imana, Imana iraje kwimara ishavu, ngo icoshobora gusivya ubwo rubanza guca, ngo nuko boza gusaba imbabazi umwungere w'ikiremba. Nayo majambo natumye, nayo majambo natumye shengero ry'Imana, maze indwi yose Imana iguma igendera inyigisho ingene nzobivuga neza. Yambayeho ndazi kudidinganya, uwo munsi ntizodidinganya, kandi ndavyumva ko ntariko ndadidinganya. Genda ubabwire uti nimwitwaze ngo mwaramukoreye, uti igihe mukebeje mu nzira ivyo mwakoze vyose bibaye gusa, uti igihe mwamukorera nawe yabahaye umugisha, uti mwamuhejeje. Yesu adutabare, ngo mbere bubibutse ivyo nabakoreye abo bantu ba Yane na Yambure, ngo genda utangarize ishengero kw'abo bantu nabambuye amabutura, ndabambika amapantaro, ndabakura mu binwabi, ndabazana mu bisagara, baba mu nzu zakamwa amatara, hejuru y'ivyo ndabaha amamodoka agezweho, ndabaha ijambo baravuga rikijana, bico bagomba bagakiza bagomba, barahindukira baba umwasi wanje. Mana mbwiye ngo biraheze, birarangiye, biraheze, birarangiye, ubusazi bwabo ntibuzorengaho. Bayi, bayi, bayi. Nayo majambo y'Imana barongozi ku bakozi b'Imana natumije ikintu, bakozi b'Imana mw'ishengero ry'Imana rya Pentekote ry'Uburundi, ngo nimukora ibi bintu bibiri, nimujane n'ivyiyoroheje, mubumwe n'ivyo mufise. Ngo mbega Imana ishitabakoreye niki? Abakozi b'Imana canke umwana ikindi, ngo umuntu agomba gushishikara ari umukozi w'Imana mw'ishengero rya Pentekote, ngo nadahwe ibintu bibiri, ngo nadahwe nk'uko urufi rwadashwe Yona, adahwa amacakubiri, ngo nakarezareza k'amacakubiri, adahwa ikivangi, n'ishengero ryibera ukwa n'ihanga ryibera ukwaryo, ritiharura mu yandi mahanga. Mana ihabwe icubahiro. Icanyuma ni kubashika kw'ishengero ry'Imana,
ry'Imana. Reka narabibagira nabyanditse. Yesu! Haleluya! Yesu! Amen. Yesu agira yimarisha. Atabara gusaba imbabazi. Kandi nabwiwe ngo niyagira n'umwe azogutuma ko muhurira ahandi hantu azogusanga ikiremba atagusanze ikiremba ntuze wemere. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yaba ibintu birakomeye ishengero ry'Imana ntihagire umuntu abifata ngo ntibisanzwe. Mana mbwiye ndabatangarize ko je ntasara kandi ntaseka nta muntu n'umwe nkeneye kunezereza ntacyo Imana yanyimye. Haleluya. Amen. Yesu 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 kw'ishengero ry'Imana musome icete cya kabiri cya Yohana kw'ishengero ry'Imana icete cya kabiri Yohana yanditse yarutsa ega ntimugisoma icete cya kabiri umurongo w'umunani n'uw'icenda haravuga ngo mwiyubare ntimuhombe iby'ibikorwa mwakoze ariko ngo muhabwe ingero itagabanije. Umuntu wese ararata ntagume mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uguma mu byo Kristo yigishije niwe afise Data wa twese n'Umwana. Mana ihabwe icyubahiro. Ishengero ry'Imana n'abatumweko ishengero ry'Imana rya Pentekote ryose ry'i Burundi n'abatumweko kuko aha dukoraniye ndazi kila misiyoni hariho umuntu kila misiyoni izo nkuru muzitange zishikira umuntu wese apfa. Icyo Imana igomba kw'ishengero ry'Imana nimugume mu byo Kristo yigishije. Amen. Amen. Kristo wacu nta umusirimu muriko muranyumva. Kristo wacu ndahinduka uko yari ejo niko ari uno munsi. Nimugume mu ijambo ry'Imana nk'uko Yohana wa mukunzi wa Yesu yabyanditse ko muri abakunzi banje. Yohana 14:15 nimwakora ivyo mbagera 15:14 nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Amen. N'aya majambo y'Imana shengero ry'Imana gumba mu byo Kristo yigishije nabwiwe ngo ndabatangarize naho mwokuzura mwemuyera gute nimuzopfa murushije umwungere madengo ndirabika nasamiye n'Imana yabwira amajambo bubakira ku rutonde rw'ishengero na disipurine y'ishengero. Ibyo muriko murakurako Imana izobakura mu bwizigirwa bwayo. Gumizako kw'ishengero ry'Imana ry'Ikiremba natumwe kumubwiriza w'ishengero ishengero ry'Imana ry'Ikiremba ngo wikikunda kunza ko vuba n'umwitwarariko w'amashengero. Iryo jambo niriraba umubwiriza wa hano ikunza ko vuba umwitwarariko w'amashengero ubasange iyo bari hose abari hagati mu gihugu abari hanze ugenda ubabyura itiro ryabaye ryinshi hanyuma namwe shengero ry'Imana namwe shengero ry'Imana ry'Ikiremba ubumvutse Ikiremba namwe shengero ry'Imana niba bagwiriza ibikorwa nimba mugomba kumugisha ugwira nimukore muruhe ukuruha kw'ishengero ry'Imana kw'abana b'Imana kuruhura umutima w'Imana ukuruhuka k'umutima w'Imana kuyitera umunezero ukunezerwa kw'Imana kuyitera gukorera abana b'Imana gukorerwa kw'abana b'Imana n'Imana kuruhura imitima yabo. Haleluya. Shimwa Yesu.
mutambuze za burakeye aho zitari, mutambuze za burakeye abana b'Imana bame bazinduka imbere y'Imana, abana b'Imana bakagorobeza imbere y'Imana, bakaronka iminsi yo gusenga. Yeregehera aba benshi bahevye gusenga hagati mu ndwi, n'abavuye Bujumbura barabizi bahevye gusenga hagati mu ndwi. None kako muhevye hagati mu ndwi, mukeneye umugisha kuzohuruza samedi na dimashe gusa. Amaraso harimo n'abanyabujumbura bari ngaha babitwara ibinabo nindo kandi biriyo. Imana ibahezagiye muca muyivako, nimwebwe mubuza ko Imana ikora. Imana yanyigishije ati genda urabe bene so bari muri Aziyatike bajya bafise ry'amamagaze y'ivyuma n'ibindi bikomakome by'amafaranga menshi. Ati kera barasenga bakinginga bakaza gusenga hagati mu ndwi, barazinduka imbere yanje maze kubaha ivyo basaba. Uko amakonte yaduga niko badugije amajipo amaraso. Imbabazi ishengero ry'Imana, abagabo bagaca baheba Imana, abagabo bahora bagenda bararirimba bari mu mamodokari yabo canke bari ku maguru. Imana imaze kubaha umugisha bagaca genda kunywa ivyayi bagaherayo, bagaca bagumana n'abisi, bagasanga basigaye bakiritika ishengero n'abakozi b'Imana. Amaraso, imbabazi, nayo majambo y'Imana, nayo majambo y'Imana. Ibi ndababwiye birakomeye shengero ry'Imana. Nari nibagiye mpemu yaranyibukije, umvira ibihano bigiye gushikira abayane n'abayambure, bigiye gushikira abazofari n'abayerifazi ibitatu. Sinzi ko bazokwitoreramwo, nuko ari Imana izomenya ingene ibigenza. Nibanga gusaba ca kigongwe, n'ivyago bitatu bije kuri bo kandi biraje. Icyago ca mbere n'ugupfa bagahambwa bakagenda gihenomu. Ico ni icyago ca mbere. Icyago ca kabiri n'ugusigara ari inkokore, ababo bakabaherako bagasigara ari inkokore kugira ngo batundure nk'uko batunduje Imana. Icya gatatu bazoba ibiyingiyingi bonyene biyomure mw'ishengero, bamwe bazohungira hanze abandi bahungire mu mazu yabo. Kubera iki? Bazotinya gutumbera ishengero. Amabi twabakoreye nitwosubira kuhatumbera, bahinduka ibiyingiyingi batembaga rukuru. Icihuta ariwo mutwara umutahana mubasengere baze gusaba imbabazi, baze gusaba imbabazi. Ayo mapfizi bazotwara n'ayahe? N'ijambo rimwe gusa ryo kuvuga ngo ndasavye imbabazi, naraguhemukiye, nta kindi. N'ayo majambo y'Imana uwo mbasenga Imana afise byinshi. Umunsi woronka akanya canke naho co ego intahe noyishishikara, kubera nibaza ko ejo ishengero azoba ari ryinshi kurusha ngaha. Ni igikorwa c'Imana, namwebwe mugikoze Imana yobaha umugisha, tukacagura kugira dutabarize abo bantu kumbura agatima ko kubita bakagaruka. Kandi iyo ntumye cagiye ikiremba anabungere bari ngaha nabahaye ya mesaje, ni kuko mwibuke mesaje nabahaye, kuko mwakengereje ahera h'Imana. Aha shengero ry'Imana kirazira ko ari intakebwa yohahonyora, arutare y'intakebwa naho aho uwo tudasangiye kwizera naho agombe yitwe nde naho ahandi abagemuye ibisigo ahasaho kugemura ibisigo. Niyo mesaje narinza ko mwakengereye mugakengera ahera y'Imana mukakengereza, ko mwanditse mugahindura Bibiliya atatu twavuganye. Sindababwira amajambo yo gushiramo mukanayakoresha abapagani. Imana yaciye yirahira nari kuri Rutarahanyene ngo nimutasaba imbabazi kuri ivyo nimuzosubira gukorana muhuje umutima n'inawe. None ivyo bintu birasubiye. Iya ntumye ujya munsi ikantuma uyu munsi, imwe yarutse kuntuma kumugara, imwe yarutse kuntuma kumugara, kandi byagenze neza. Niyi ntumye kuri barya nta kabuza bizobashikako.
yabanye bihagije, yadundumiwe, yambariye yuko atayindi mesaje yindi izogaruka, aho azoba hakoraniye abantu bavuye mu mamisiyoni yose. Yambwiye ko ariyo mesaje ya nyuma. Ntakabutse n'ayo majambo y'Imana tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo turagushima Mana kugira neza kwawe, ku mbabazi n'urukundo. Turagushima kuri Imana yihangana, Imana igira neza, bihererwe icyubahiro. Turagushima no kuri mesaje mu izina rya Yesu Kristo ushikirije Mana ishengero ryawe ryose rya Pentekote ry'i Burundi. None ngisenga Imana uca ukorera Mana mu mitima yabo, ubahe gukunda gukora ibyo ugomba, ubahe kwihana, banyaruke gusaba imbabazi kuba bacumuye ko bakamuhemukira mu izina rya Yesu Kristo. No ku bundi buhemu bwose bwakozwe Mana banyaruke mu izina rya Yesu Kristo, bigire ku uyu mugororotsi watahanye amahoro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo naboga Mana itaha ryabo rizoshingirwa intahe, kugira ngo nabo bazotahe nk'abagororotsi. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kandi kubikoze, urakoze kuri Imana igira neza. Nuko nsenze byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.